Nizera yuko mumeze neza aho mudukurikirana hose muherereye. Iyi ni BM4 News, ndabasabe kugira subscribe yamo tarabikora, munafite like kuko bituma ibiganiro bigira kure mu buryo budasanzwe. Muri kano kanya dufashe akanya gato cyane kugira tubabwire ibiri ku mirongo y'urugamba narijya mubona yuko imigwano isa niyasatiriye imipaka y'igihugu cy'u Rwanda gihana n'igihugu ca Kongo. Tubabwira yuko muri Nyiragongo ku munsi wejo habereye uko ibintu bidasanzwe, aho novuga yuko ubu Nyiragongo hamaze kuba haja FRDC yamaze kuba ihashinga ibirindiro, novuga ko bikomeye inyuma yo gukubita bidasanzwe inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi biri muri ano makuru twabashikirije. Tubabwira yuko igisagara ca Goma naco gisugerejwe bivanye n'ibitero biriko birabera mu micungaro y'ico gisagara ca Goma. Kazi ni karibu mwese mudukurikirana, cyo subscribe nyamutarabikora, hama ndababwire ukungene muri Goma ubu byifashe ndetse nubwo bari bwishi ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero manze ndamutse mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose. Nizera yuko mukomeza kugira ibihe byiza n'ubuzima bwiza. Agent wa DJ Black, iyi ni BM4 News, aho tugiye kubabwira cyane ku biri ku mirongo y'urugamba. Nta numwe atazi yuko ubu tuvugana imigwano iri kirasugereza igisagara ca Goma ndetse n'imipaka igihugu cy'u Rwanda gihana n'igihugu cya Kongo. Ibi byatanguye kuboneka ku munsi wa hirya y'ejo, aho muri Nyiragongo hatangura imigwano novuga ko idasanzwe yatumwe bamwe mu nyeshamba zigera kuri 40 zirasigwa mu ivyo bice bya Nyiragongo. Nyeshamba zigera kuri 40 canka abasirikare b'u Rwanda 40 nibo bapfiriye mu migwano yabereye ngaha muri Nyiragongo, nkuko amakuru avayo abitubwira. Bamaze gupfa baranabigije inyuma mu buryo budasanzwe, ndetse amakuru dufise nuko bamaze kubigiza inyuma azino nyeshamba zimaze kwigira inyuma, FRDC yaciye itangura kuhashinga ibirindiro ngaha nyine muri Nyiragongo. Ni muri ubwa mugambi wo kugira ngo bashobore kwegereza inyeshamba z'u Rwanda kure cyane canke kuzegereza kure, bikunde baze binjire mu gisagara ca Goma bameze neza cyane, atampungenge z'uko inyeshamba zishobora kubivyukiranya maze zikabarasa. Aya makuru yamaze kuba dushikaho yuko ibintu bitoroshe, nubwo muri Rubavu ndetse no abegereye ngaha mu Gisenyi baguma bomva ibiturika byinshi, amabombe biriko birahavugira ndetse n'amasora adasanzwe. Ibi nivyo biriko birabera hafi y'igihugu cy'u Rwanda, byanatumye bamwe mu banyarwanda batari bake bashacoba maze bahiga uburyo bova muri bino bice nkuko amakuru yacu abivuga. Rero ubu turacabatohoreza inkuru buri imwe ngene bimeze, ariko mwumve bantu b'Imana yuko aha ku mirongo y'urugamba ibintu byashushe kandi vyakomeye cyane. Je ntwa DJ Black nza gukomeza kubaha amakuru ko biri kose, nubwo ndi ahantu hatanyorohereza, ariko ndaza kwiyaranje nzo ndabaha amakuru mu buryo bw'amajwi nkuko nabibemereye. Rero mwumve yuko aha mu Rwanda abantu bahiye coba yuko imigwano ishobora gutandukira n'igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande Wazalendo yamaze gusohora itangazo imera ibabwira ati burya rero twashitse twamaze kudodora ku miryango ya Goma, murahava canke tuhabakure nabi. Ndayutse yuko ngaha muri Goma novuga yuko ariho hari cicaro gikuru cizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ubona yuko ariho bagomba kugira umugwa mukuru mu gihe baba bakoze balkanization yo ngaha muri Kivu nkuko amakuru abitubwira. Rero mwumve yuko tuzakomeza kubabwira ngene vyifashe, ariko mu nkundire tubanze twinjire mu makuru neza na neza yo muri Goma, n'ingene abantu bari mu gisagara ca Goma ibintu vyifashe, ukungene biriko biragenda muri rusange. Cyo tumaze kumenya nuko abari muri Goma bariko barumva amakuru menshi cyane kandi adasanzwe, novuga yuko biriko biratuma abantu benshi bagira ubwoba ndetse n'imirimo itandukanye bigatuma itaranguka ngaha mu gisagara ca Goma. Nariko ndababwira yuko mu gisagara ca Goma ubwoba ari bwinshi kandi butobona cyane hafi y'imbibe igihugu cy'u Rwanda gihuza n'igihugu ca Kongo. Ko hari amakuru avuga yuko wahoze atwara igihugu cy'u Rwanda Habyarimana Juvenal, umuhungu wiwe Jean-Luc Habyarimana, bavuga yuko arashaka u Rwanda mu bubi canke mu bwiza. Jean-Luc Habyarimana arashaka u Rwanda hasi kandi hejuru. Muri make abanyarwanda benshi mwarumvise ama reaction canke abarundi abakukanye irya discours President Paul Kagame yatanze
mwarakurikiranye ubwoba yagaragaje yuko afitiye ujya muhungu wa Habyarimana Juvenal, avuga yuko imigenderanire ariko aragirana n'igihugu ca Kongo ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika yuko iteye impungenge, isa n'iteye impungenge umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko umuhungu wa Habyarimana we mu itangazo yaciye asohora ku munsi w'ejo yaravuze yuko ibyo Kagame yibaza yuko atari ibyo, ahubwo hari ikintu yoba yikeka muri rusange. Rino tangazo ndaza kuriga kugira ngo shobore kuri basangiza ryose rimeze neza, ariko mwumve yuko u Rwanda ariko rurasha coba yuko umuhungu wa Habyarimana ashobora kwinjira mu buryo budasanzwe kabisa, kandi bakavuga yuko ashobora kwinjirana n'ikindi kiroberi gishasha atari FDLR cyangwa akaba itunganywa ry'ikiroberi kigomba kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bikunde barimbure cyangwa bakure Perezida Paul Kagame amaze imyaka irenga 30 arongoye kino gihugu cy'u Rwanda. Amerika nayo iti reka FDLR yegera imipaka yawe y'u Rwanda canke tugume tugufatira ibihano. Nuko muri make Amerika yo bisa nuko yamaze guha umugongo igihugu cy'u Rwanda. Tugerageje kuraba n'ingene ibintu vyifashe muri no misi, amakuru aragaragaza neza yuko leta ya Donald Trump igomba kubanza kwigiza inyuma Perezida Paul Kagame ku butegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bashobore kuhasiga ubundi bofata nk'intumwa, kuko ubu Paul Kagame ntabwo akiri umu aja w'abanyamerika. Ubu biraboneka neza yuko babihaye Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ariwe arumo aja wa Amerika hano mu karere. Yindi migwano myinshi ikomeza iba, tugomba kubabwira incama kugira ngo ducunguze umwanya umwete, aho Wazalendo FRDC muri Kazinga ibintu bitari vyoroshe guhera ku munsi w'ejo. Kibanza acingabo z'u Rwanda RDF kuri no w'imanegekezo rya 8 ntwarane muri Nord Kivu. FRDC yarateye intambwe ikomeye ndetse yica abasirikare batari bake, bivuga yuko b'igihugu cy'u Rwanda mu migwano bari bahanganye ngaha muri Kazinga. Turaza kubategurira tubabwire operation ngene zagenze muri rusangi izo muri Kazinga, kungene ku munsi w'ejo byari vyifashe n'imigwano yahabaye ndetse n'abantu yahitanye, nkuko tubandanya tuyibabwira mu dutunge tuko turababwira resume, kubera ko turi mu nama, kuko hari nama nitavye byabaye ngombwa yuko nza ndaja pembeni nkabaha resume y'amakuru maze kuronka. Karingi Minembwe, un drone neutralisé le M23 lors d'une attaque contre les FRDC. Aha ni muri Karingi ndetse no mu Minembwe, aho drone za FRDC ziguma mu birere zineutraliza umwasi wabo igihugu cy'u Rwanda, aho ibi byose biza kugerageza kubibaha mu buryo buramvuye. Tubabwire ukungene ibintu byifashe mu mpande zose muri Karingi, aha muri Minembwe, aha muri Kazinga. Aha n'ahantu novuga yuko ku munsi w'ejo habaye isibaniro ry'imigwano idasanzwe yahuje coalition ya FRDC ndetse na coalition y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru adushikira mu buryo budasanzwe. Rero mwumve yuko ibintu bikomeza gukomera ngaha ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'izinyeshamba zabo. Ndetse hari n'andi makuru menshi novuga yuko ariko aravugwa ku kibuga cy'indege ca Kisangani. Ivyo turaza kubirondera muri rusange, ariko ngaha mu Minembwe ho muri majambo atandukanye harabaye imigwano ikomeye ku munsi w'igenekezo rya 8 hagati inyeshamba za M23. Twigwaneho ndababwira yuko na Red Tabara ngo aho ariho yariri mu iyo migwano, aho vyahangana n'igisirikare ca leta ca Kongo gishikikiwe na Wazalendo ndetse n'abandi bacanshuro n'abandi babafasha muri rusange. Muri centre Minembwe amakuru yizewe avuga ko imigwano yatanguye igihe cy'isaha 11:30 zo mu gitondo, hakaba hagiye kugera amasaha yo ku mugoroba imigwano ikibandanya. Ayo makuru nyene avuga ko kandi indege zitagira abadereva canke amadrone zateye amabombe mu karere ka Kakenge canke Ayenge. Imigwano ikomeye rero irikiraba no kugera kuno munsi wa mbere igenekezo rya 9
hagati y'inyeshamba za Twigwaneho mu Minembwe Red Tabara zifadikanije n'umugwi wa AFC M23 hamwe n'igisirikare ca Kongo gishigikiwe n'abazarendo muri aka gace ka Ayenge mu micungararo ya Minembwe centre. Aya makuru zakomeza ko yabatohoreza ndetse tubabwire ukuri kw'ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Shimire cyane mwebwe mwese twanye mino cyangwa kiyana makuru, ariko abafatiye amakuru hagati reka tubabwire yuko ku mipaka ubu igihugu cy'u Rwanda gihuza n'igihugu ca Kongo ibintu bicoroshe na bukebwe kubera ko hari kubibonekeza yuko umwanya n'umwanya ushobora guhinduka imigwano ikinjira mu gihugu cy'u Rwanda, nkuko abari mu bice bimwe bimwe byo mu Rwanda bavuga yuko bariko barumva ibiturika byinshi ndetse n'amabombe menshi ariko aravugira hafi y'igihugu cy'u Rwanda neza na neza muri Kongo, aho mbere abene gihugu bavuga ati birashobora kumera nkuko vyabaye bwa mbere bakongera kurasa ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi yuko muri Rubavu mu migwano mu mwaka wa 2025 mu migwano yabaye FARDC yashoboye kurasa irasa mu gihugu cy'u Rwanda ikibombe ndetse kirahitana n'abantu batari bake, nkuko amakuru yacu twagiye tuyabahereza kuva mu ntango z'umwaka wa 2025. Rero abene gihugu baba ngaha muri Rubavu canke Igisenyi barashobora kuba bumva ubwoba yuko ivyo bintu bishobora kuba muri ivyo bice. Niyo mpamvu rero batawe kubacoba ndetse abamwe bakavuga ati ibi bintu tugakomeza kuvyumva ngaha hafi y'igihugu cy'u Rwanda turahita tuje mu bindi bice bitari uko birumvikanamwo amasasu. Kwa kundi nyene FARDC yamaze kuba yegera canke isatira bimwe mu bice bihanamiye igisagara ca Goma. Ni nyuma yuko imigwano ihereye mu cungararo, ariko amakuru y'ibanga dufise nuko hashobora kuba harabazarendo bamaze kwinjira gatanu kuri gatanu mu gisagara ca Goma maze bakiyemfilitra kugira ngo hagire igikorwa imigwano ishitangura mu buryo bweruye. Aya niyo makuru nubwo yuko twashikirije, aya ni makuru nubwo nobabwiye no kubera ko mu gihugu cy'u Rwanda ubwo bari bwinshi, ni bwinshi cyane mu buryo budasanzwe kubera ko umuhungu Havyarimana yateye ubwoba canke bisa nuko President Paul Kagame atakiryama atagisinzira kubera uwo muhungu Jariki Havyarimana amaze imisi aza ngaha mu gihugu ca Kongo, ndetse bakavuga yuko ahahurira n'uwo bita Kayumba Nyamwasa yahemukiwe n'inkotanyi bagwananye mw'ishamba, akaba yarabaye na chef d'état major w'igihugu cy'u Rwanda. Nawe bivugwa yuko baba bariko barahurira ndetse bigatera ubwoba President w'u Rwanda yuko hari ikintu cyoba kiriko kirategurwa kidasanzwe kugira ngo bashobore gutera igihugu cy'u Rwanda, maze bahawe inguvu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'inguvu nyinshi kugira ngo bashobore gukura uno President w'u Rwanda, President Paul Kagame nkuko